twari dukoranye mu mugambi wa kampanye kazoza kacu aho ari umugambi uhamagarira urwaruka gufata kazoza kago mu ntoki aho kuguma baruteze amaboko ruraba leta rurawe ahubwo ruhamagarira urwaruka guterera gufata mu mugongo leta bwangu dushike kuri amana kazoza ku Burundi bwifashe mu 2040 n'Uburundi buteye imbere mu 2060. Ubwa mbere hoho kwiga udashira mu ngiro ivyo wize babiriko uri kuta umwanya. Twibaza rero yuko ivyo bakwenga ubumenyi bakura ngaha baheza bakagenda bakicara bakabafasha mu gushiraho ibikorwa vyabo n'ukuntu bagiye gutunganya imibereho yabo muri kazoza nkuko tuvuga ati kazoza kacu. Rero nkuko tweko turavuga ngaha ni gute ntuze kongereza umuvuduko uri mu kwihangira imirimo kwa kugwaruka kandi mwuko mwage muravyumva twagiye turavuga ati boshiraho imbona kazoza zabo kuri umwe nkuko twiteze yuko kumbure ejo canke hirya yejo umuntu yarabayeho yiteze kwaje uhundi umuntu azomushaka imbona kazoza yiyo kwage nawe kwicara akatunganya kimbati mbega jewe kwage muri kijya kiganiro ngiye gukora iki nikihe ngiye guterera aho mbaye mu kibano ndetse nikihe ngiye guterera no mu gihugu muri rusange. Twebwe twizeye yuko ejo canke hirya yejo azovyuka yahindutse ico kintu yamaze kuba kizi kavuga ati jewe nk'ugiye kwihangira imirimo ngiye guterera iki niki aho mbaye no mu gihugu canyibarutse. Natanye muri zino nyigisho twahawe uyu munsi natanye yuko nafashe umugambi yuko ngiye gutangura kwikorera ivy'iwanje kugira ngo mbashe guteza imbere igihugu kubera hariho umugambi wa leta uvuga ngo vision yo gushika muri 2060 igihugu kizoba kiri developer kugira ngo igihugu kizoba kiri developer kizoba giteye imbere bisaba yuko twebwe abajeune tuzoba ari twe tuzobigira mu ruhara runini. Rero en tant que jeune naje ngaha muri atelier nafashe umwanzuro wo kugenda gutanguza umugambi wanje kugira ngo mbashe gushika kuri iyo vision y'igihugu cacu. Turazi yuko ubuzi buragoye kuronka muri kino gihugu cacu. Todo chômage ni niniya la plupart y'abantu bagize population n'abajene turi benshi leta niyoronka ivyidukwiza twese donc no batera kamo yuko borondera ico bikorera kugira ngo bashe gusatisfaiza ku mabezo yabo.